mu mbonakazoza y'igihugu cacu c'Uburundi havugwa ko mu 2025 umukenyezi azoba yemerewe kuvyara abana batatu. Nayo mu 2030 hoho vyavugwa ko umukenyezi azoba yemerewe kuvyara abana babiri gusa. Nubwo ivyo vyashinzwe haracari ikibazo mu kugabanya imvyaro. Twarashoboye kuganira na bamwe mu bene gihugu kugira ngo batubwire ico babivugako. Je ndabibona kubera ingorane ndiko ndahura nazo n'abana banje ariko baracamo ni kubera ko navyaye benshi nta n'ubuzima mfise. Urumva mutamukanyi wanje yarapfuye asigaye abana batandatu. Ciye ntora igiseke shize ku muzo kugira ngo nderere barya abana. Kubaho biragoye kugira ngo ngico bafungura biragoye mugabo yo numva ivyo bintu hakiri kare sino kuvyara abo bana bose rero kuvyara abo batatu ntivyari kungora mugabo kuronderera abana batandatu sico kimwe no kuronderera abana batatu urumva nje birango nka ndafise umutahe wa 100 cyangwa 70,000 hama nahora n'umupolisi yomfata vyose akabisesa n'amahera yose nkaba ndataye burya mwana azoba kibayeho ese nzoba nkironse amahera y'ishuri nzoba nkironse nyene nurya muto yobona nk'amata ntayo naba nkironse umva ko ubuzima ndimo buragoye bitewe n'ikintu uko n'abavyari benshi Kubw'impamvu z'ubushobozi bw'umuntu ndetse n'akazoza k'igihugu ni vyiza kugabanya izo mvyaro. aho kugira uvyare umwana aje koronekara mw'ibarabara fuma wareka kumuvyara harya umwana nawe yamavuga ngo mama wamvyariye iki umva nonaho ari sawa none harya bose bagira basega mw'ibarabara nikora kuvyara abo bana benshi mugabo ya stopa ana kimwe naho yarimira umuntu yoba Mbega hamwe iryo bitegeko ryo kuvyara abana batatu gusa ivyo vyoshobora gukurikizwa. None ubu mama ngo abazungu numva ngo barazanye ubuhinga bwo kuvyara ku rugero naho mugana ivyo navyo ivyo bironona abamama ico bituma batabikoresha kubera nyene sanga biriko birabononera umubiri kandi nta uja hejuru y'itegeko ko bizoza nuko nyene. Nubwo hariho ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro ico baciza nuko abantu babanza kwigishwa bakamenya akamaro ko kugabanya iryo gurirana ry'abana.